Nabonye abapiyoniye bariko bakwiragiza iyo information mu magroupe atandukanye, aya magroupe ya minini ndabona babizanyemwo, mugabo ico nashaka kuvuga, ubu hariko haca inkuru nyinshi, ilifo rero yo kuba prudent, ntidupfe kugenda nk'intama, tubanze twiyumvire. Ubwa mbere iyi vote niya Stella izoja kuri protocole ya 25, kandi ivyo vyavuzwe umenga haraheze imisi, ndazi ko abakurikiranye amakuru babizi. Harabaye baragize testnet barayivotinze iraba reisi, kandi mw'iyo misi iheze aho nta mupiyoniye n'umwe yigeze ntibaduhamagariye ngo tuje gutora. Ubu naho ejo bazotora mainnet, iyi protocole bazotora ya 25 izobiri ari ya mainnet, mugabo mu vyumve ya Stella, mu kuvuga yuko ari ibandanya continuity. Rero kubera ni ya mbere nta mupiyoniye babwiye twebwe abapiyoniye abanineri ngo tuyijemwo, bisigura yuko niyi tutazoyijamwo, kandi yaba twoyigiyemwo, yaba cari ikintu twabwirizwa kujamwo, babona ko ari ikintu ko time umupiyoniye wese abwirizwa guparticipamwo, ni ukuvuga bari gutanga annonce officielle kuri dashboard, bagatanga na video ya tutoriel ukuntu dushobora kubikora, komsa aho umuntu yaca valida yuko chaque pionnier abwirizwa gutora. Ntimwibaze yuko gutora ari ikintu coroshe, mwe mwama mubona gutora. D'abord ilifo yo gutora umenya ati iki kintu ngiye gutora ni giki. None mu bapiyoniye bamahari mwese ndababaze, hariho n'abantu benshi presque la majorité batazi Stella, none boca baza gutora iki? N'ikintu batazi. Ikindi kintu c'amakenga nagira ashikirize abapiyoniye, kandi uwushaka aravyumva, uwushaka nawe nta kundi, kuko mu gihe information ije ni vyiza, kandi n'uwayizanye abakoze, mugabo umuntu arayigira ku bushakashatsi, kuko aya ma information aba ariko arasirikira swat, hariho abaye ari ay'ukuri n'ayandi aba atari ay'ukuri canke ashaka kugira nabi. Iyi vote rero nabonye, sinzi ko mwasomye izi condition zayo, iyi message y'uwo mupiyoniye mwene data yitwa Emmanuel mbona ngaha yarungitse, burya nubwo ntagira commentaire mba nabisomye, no kuvuga les conditions za vote barakubwira ngo wugurure ntuzenye p-browser, hanyuma ugacuja hariho interference icujako ijanye n'iyo vote, hanyuma ukayijako interference ya vote, hanyuma ugaca ukonegita vote feye kugira ngo bamenye solde ufise. Bivuze yuko utapashije KYC canke habe migration utaja mw'iyo vote, hanyuma ugaselektiona option yo kwemera yuko ugira transaction, ugaca ukofirima na signature numerique. Mes chers amis, ivyo bintu mwe muvyiyumviye mwumva ari vyo? Ntimwumva yuko peut-être ari nk'umuntu hacker yoba yadevelop iyo systeme kugira bahakinge? Kandi kuva mu misi yahera naravyumvise bavuga ngo tuzovota, ngo bazovota, bagaprofita ama ignorance y'abapiyoniye kubera badakurikirana ama information. Iyi mizajuri kuri dashboard baratubwiye ahantu honyene ho gushira canke ho gusinyisha amajambo ibiki ari muri p-wallet, baratwereka ukuntu haba hameze, ari wallet.pnet.com, aho honyene niho ubwiriza gushiramwo 24 canke ugasinya. Sino iyi information mbona ariyo kwitondera, muyigende ko buke buke, kuko iyo vote izoba ejo iri plus professionnel, c'est pas uwari we wese abwirizwa kuzoyijamwo, kubera benshi nibi vyo kumina, hariho n'uwo gusanga kumina ari kibaza atabitahura neza, ivyo gukora ama transfer n'ibindi, ni ukuvuga ibintu vy'ibanze, yoca aza gutora iki muri Stella. Namwe nimuvyiyumvire, ndazi mu magroupe harabagira ubusesanguzi butandukanye, hari incabwenge zitandukanye, hari n'abandi badatahura gutandukanye.
rero iyi vote izoba ejo ni iya Stella gusa reka ndababwire Stella epi turazi ko pi yubakiye kuri protocole ya Stella. Iyi rero protocole ya 25 izotorwa ya Stella muri mainnet mu kuvuga ije kugira ico izomara muri protocole ya V23 turindiriye ije muri mainnet kugira itangure kuba officiel. Ni ukuvuga yuko niyo bayitora mashase menshi yuko transition ya V23 iri muri testnet ishobora kuzocija muri mainnet. Ikindi naciye Stella narigeze gucisha ngaha audio ndababwira nti umushinga wa pi ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyo kwitondera. Ni ukuvuga ide ya pi yabayeho kuva kera vuba misteri itarabaho n'aya maminaje atarabaho. Rero uku kuntu ibi bintu byagiye biraza byategura tere ni nka kujya umuntu ashaka kubaka inzu, arafise ide yo kubaka inzu, we wica akeneye ni inzu. None ava yuko wubaka raba ibikorwa ubanza gutunganya. Icyambere na mbere coco ubanza gutunganya, ubanza kurondera uburyo les moyens. Ayo mahera nayo yarondera swat urasaba credit, swat urakora kazokoresha salere warose cyangwa urakora business. Izo business zose uri kurakora cyangwa ivyo byose uri kurakora bizotuma ushika kuri ya ndoto yawe y'inzu. Sinzi ko muri ko murantawe ico nashatse kuvuga. Bitavuze yuko shatse kuvuga yuko ayo mahera ari wewe ukeneye kubaka inzu aho uba. Niwumva yuko aho uba ariho hakomeye, mugabo kugira ushike ku iyo ndoto yawe ubanza kurondera amahera. Kugira uronka amahera urarondera akazi by'ukuri biki. Murumva ni ibintu by'ibikorwa bifatanganije udashobora gutora muri logique. Rero iyi Stella naravuze yuko pi yataba hariho iyi projet ya pi Stella ntiyari kubaho. Sinzi ko muri ko murantahura. Ni ukuvuga Stella iri mu bikorwa by'ibanze byabanje gukorwa kugira ngo pi ishobore kubaho, indoto ya pi be n'umushinga bashobore kuyishika ko bayiduhe dushobore kuyimina. Nibaze ko muri ko muravyumva. Ni ukuvuga yuko iyi Stella mubona ni nk'uko navuze ushaka kubaka inzu, ufise indoto y'inzu, hari ibikorwa by'ibanze byinshi ubanza gukora. Na pi rero nuko hari ibikorwa byinshi by'ibanze bakoze. Abakora amaproje barabizi, ushaka gukora proje ndibaza kudaca uyubaka ubwo nyine hari ibikorwa by'ibanze ubanza kugita ideditere prospection n'ibindi byinshi. Ivyo navyo ababisanzwe babimenye kubikora barabizi. Hariho ubucambaza ati none Stella nikomeye cyane ibiki byinshi cyangwa hariho n'abace basanga inbox ndibuka umunsi natanga iyo voice note ngo tugure excellent n'ibindi. No, jewe ico navuze yuko pi niryo hangiro bashatse, ari l'avenir y'ifaranga igiye kuza kandi iri nyene turimo cyane dore economy numerique. Iyo avenir nayo niti bakoze rero kugira ihabe nuko hari ibikorwa byinshi by'ibanze byinshi byabanje gukorwa harimo na Stella. Sinovuga byinshi ndibaza wumva yumvise. Probability nyinshi zirahari zivuga yuko iyi premier trimestre ya 2026 abatabitahura mu kuvuga kuva mu kwezi turi mu gushika mu kwa gatatu PDX bazoyirasa ije muri mainnet. Kuyirasa naho bivuze umushinga urabaye kare tugiye gukoresha ama application, tugiye gusuma mu kuvuga ry'amatokene yose azoba hari economy decentralisée zoba bibaye, hanyuma umuntu atangure gukoresha ifaranga speculation yahora mwaya mafaranga akorana buhanga hari kihera. Ikindi naco no babwira abantu bagikekeranya ya valeur ya prix kuri échange na prix réel izoba iri muri interne iri muri ecosysteme yayo bubatse, ari natwe twayubatse nure pionnier.
ico nobabwira yuko hari abantu n'ubu benshi bataranatahura binabagora kubera iki barashije iyi PDEX, kubera iki amatokene yose azoba ari evariwe mu mapi, ni ukuvuga azorondera liquidité ampi, classe nizoba ampi, kandi ugiye kubiraba ibi vy'amaslippage canke ibi vy'ama manipulation ya marché ntibizokunda. Kubera iki bataciye bavuga directement dukoresha iki giciro cyo kuresha anje, kubera iki kiguma gikoroka? Ivyo n'ibibazo wari we wese yo kwitondera akibaza akiyumvira. Abantu siritu batarabona kopi ari ikintu kije gutandukana n'ivyahora. Nyene umushinga wenyene igihe bugurura muri février 2025, le 20 février ava yaravuze yuko pi ari no conformiste, ni ukuvuga pi itandukanye n'ivyo bindi mwahora mwibaza. Bavuga make mugabo ijambo bavuze riba riremereye. Rero sinashatse kubaremereza vyinshi, twitegure. Abantu mutamenya PDEX rero icarico vyavuzwe kera, twaravuze mugire irya test baduhaye ibiki bientôt igirije muri mainnet. Hariho n'utazi icarico aguma abaza, urabuzurira ko hariho uwibaza ngo abapiyoniye bazoguma babari hafi babaha amakuru nk'uko turiko tubikora. Ico gihe tuzoba dufise izindi ntengo, ibindi bikorwa tuba turiko dukora. Ubure n'umwe wari witeze ngo azogufasha, uwurose naho aguceye ibitagenda canke unamubure, ubikore nabi uhombe vyose, wibaze ngo uriko uvyigirako kubera abasuma nabo urabona barakabije. Nk'iyi formation ya vote inteye ubwoba, bakuzanira ibintu ujemwo ngo ni sawa nibiki n'ibikutuntu twose wakoze wabiriya kuye tugende. Anemo hageze yuko muhaguruka, hageze yuko mubona ivyo mwakoze ko ari ibintu bigeze kure. Nane ndaba ama application izajura rikaraba abapiyoniye benshi ukuntu bamaze kuba eveye ko avuga ati izi application no nyimba muri ko mukorera kwibi biciro ntidushobora kuzokoresha izi application zanyu. Ivyo vyose vyaciye binezera kubona ati bwa bundi communauté ya pionniere kw'isi iramaze kubona ipica arico. Rero utarabibona nawe rero yikangure hakiri kare, sino uzobona uwubwenge canke ikijuju wariwe. Sinovuga menshi, yari kubakebura bivanye n'iyi vote mbonye iyi formation batanze mu magroupe kugira muyigende ko gahoro, kuko iyi vote c'est pas n'importe pionnier azoyijamwo kuko iri plus professionnel. Mugende buke buke turindire imizajuru kuko izotanga vyinshi, ndabizi izotanga vyinshi. Iyi ntuzenye V23 protocole V23 yo muri iri muri testnet ije muri mainnet, ivyo navyo bizosigura yuko umushinga ubaye opérationnel, dukoresha ry'ama application PDEX zitangure avec probabilité menshi d'après y'ubushakashatsi bwinshi buriko buraba. Bavuga ati iyi quarter 1 trimestre ya mbere bazogira PDEX izoja muri mainnet, tugire bominage hanyuma twihangane turindire. Gusa ndabahamagariye kwiga ibi bintu hakiri kare tutarabuzurirako. Utarabona ivyo ari vyo urumva nawe afise ikibazo gikomeye. Ndatangazwa nk'umupiyoni usanga amazemwo imyaka myinshi mugabo ugasanga hari ikibazo ariko arabaza, ugasanga n'umuntu yinjiye ejo aragifitiye inyishu. Bo mwarahezagiwe n'umunsi mwiza rero.